Kristo inema y'Imana ibe mu mitima yacu, urukundo rwa rudasumbwa rukandakanda amarangamutima yacu kugira ngo tworoherwe mu byo turimo byose. Ineza y'Imana ibe mu buzima bwacu kuri uyu munsi w'148, umunsi udasanzwe mu buzima bwacu, umunsi mushasha udasa n'iyindi minsi. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ntacyo tuzoburira mu nyonga h'umukama. Naho ibyaha byawe byoba bitonuje umutima wawe, ubimenye ko Imana ariyo yo kugutabara. Imana niyo yo kukurengera. Imana niyo yo kukurenganura. Hari igihe ugira amakuba, ukagira ibyago, ukagira imibabaro, ukagira agahinda, bikarengera umutima wawe, bikamera nk'umuziga amahero. Niko Dawudi yavuze muri Zaburi ya 38:5. Yavuze nk'uko ibyaha byanje byarandengeye umutwe, ngo birandemereye nk'umuziga amahero, ngo ibikomere byanje bibubitse amashira kandi biraduhuka kubera ubusazi bwanje. Hari igihe ubwawe wisuzuma ukavuga uti nanjye mbe nari ikigoryi, abantu twahuye gute, ibi nabikoze gute? Ariko no muri icyo gihe Imana ibigukunda, no muri icyo gihe Imana ibikigufise ku mugambi, no muri icyo gihe Imana ibikivuga kuri umwana wayo. Dawudi yaravuze ngo narahetamye ndagondama cyane, ngo ngenda ndaganya rikarinda rirenga, uhuka amafyigo yanjye yuzuye umuriro, ngo najegenyutse umubiri wose, ngo nta magara ngifise, navunaguritse rwose kandi wese, ndaboroga kubera amaganya yuzuye umutima. Tugire Kristo. Uyu munsi w'148 munkundire nganire n'umuntu afite amaborogo, afite amaganya. Turacari muri ya ndwi gusaba Imana ngo iturenganure, itwishyuritse. Ibyo turenganuramwo ni byinshi, ariko biroroshe kurenganura uwarenganijwe. Mugabo kurenganura uwirenganije ni urugamba rundi. Ubanza usuzuma umutima wawe, ubanza usuzuma uko ubayeho, urabe kubayeho nk'uko Imana ibishaka, kuko icyo Imana ishaka ni uko wubaha utekanye. Hari igihe usanga ufise amaganya, mugabo uruhara rwawe ariko runini. Hari igihe usanga ufise amaganya, usanga ya maganya wowe nyene ubwawe ni wowe wiziritse umutima kubera ibyaha byawe. Yani ibyaha bakunze b'Imana. Iyo wanywa ibyaha Imana inyaruka kugutabara no kukurenganura. Ariko iyo ufise ibyaha bidindije umutima wawe, bigora Imana kwigukiza. Dawudi yaravuze ngo muhanye icyo cyose nifuza kiri imbere yawe, ngo amaborogo yanjye ntuyayobewe. Umutima wanjye urasimba, amagara yanjye yamvuyeko, eka n'amaso yanjye yadegeye ntakiri kuri jewe. Ibyaha birica, imibabaro irica, ubukene burica, ibisuzuguro birica, ibyangiro birica, agahinda karica. Ibi byose bikorwako n'urukundo rw'Imana. Ngo abakunzi n'abagenzi banje barabira kure ibyago byanje, n'ababanyi nyene baguma kure yanje.
babahama ubuzima bwanje, bantega imitego, abarondera kungira nabi bahiga kunyica, biyumvira ikinyoma rikarinda rirenga. Unanje meze nk'ikidumva sincyumva, meze nk'ikiragi kitacugurura umunwa, musigaye meze nk'umuntu atumva, atajambo rikiva mu kanwa kiwe. Dawudi yasoze avuga ngo Mukama ni wowe nizikiye, ni wowe uzotanga inyishu Mukama Mana yanje. Nkako navuze nti ese batonyigamba ngo banyishime ko ikirenge canje kinyereye. Imana ikurengera uyu munsi. Umwasi ntakanezerwe no kubabaye, umwasi ntakanezerwe no kuteterewe, umwasi ntakanezerwe nuko uburiraniwe. Naho bawumva uri mu guhenuka ububabare bwawe bwakurengeye, emera icyaha cyawe wakoze, usaba Mukama kikubwire ko ikigongo. Wemere igicumuro cyawe kuguhagaritse umutima, usaba Mukama kikubohoreko. Ubwira Mukama uti ntumpebe, ntunje kure, tebuka untabare, wowe muhanyi w'ubukiro bwanje. Rikubera isezerano ry'umunsi w'148 ko Imana iyo uyihamagaye ikwitaba, iyo uyambaje ikumviriza. Imana niyiduha kuroranirwa, Imana niyiduha kuramba, Imana niyiduha kunezerwa. Ndabasaye mukirurutse imitima yanyu, dusenge tubwire Imana ngo dutabare, dusenge tubwire Imana ngo duteturure, dusenge tubwire Imana ngo ntuduhebe, dusenge tubwire Imana ngo twishyuritse, dusenge tubwire Imana ngo tubohore, dusenge tubwire Imana ngo ni wowe musa nta wundi dufise twizigiye. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe nigenda rwose muhanye. Mu mazina yose witwa nawe ushoboze gusa. Tuzinduranye umutima ugushimira kubw'uyu munsi mushasha duhaye. Intagondwa yonyene, intumva yonyene, intabarirwa yonyene, umuhemu wenyene niwe atogushimira. Ko naho tukigwaye, naho tugishonje, naho tukigenda gusa, naho tukibabaye, naho tukirenganywa, naho tugihamwa, hari icyo wakoze ku buzima bwacu. Urakaninazwa cyane rwose, urakaninazwa cyane rwose Mukama, kuko tuzi ko iruhande y'ibituruhishije hariho n'ibindi byiza ugiye gukorera ubuzima bwacu. Ni wowe kibasumba, ni wowe kibirengeye, ni wowe mushobora byose, ni wowe rudatana mu ndagano. Uyu munsi turakwihereje ubwoko bwawe. Tuzi neza ko bishatse wotugira neza amakuba n'amaganya n'agahinda byose ukabidukurako. Ariko n'umwanya tukigendana nabyo, twemerera ugendane natwe, twemerera ugumane natwe, twemerera ukorane natwe, twemerera uduteturure rudasumbwa. Abana babagupfukamiye, abana babaguhanze amaso, biyavuga ngo hakurya kwincereke ihanga amaso y'inabuja, ngo niko natwe duhanze amaso urukundo rwawe. Hakurya k'umusuku ngo atege ibiganza shebuja, niko natwe tuguteze ibiganza Mukama. Tugire neza uyu munsi, akavuyo k'ubuzima ugapunguze mu buzima bwacu. Tugire neza uyu munsi, ubube gito ubudukureko, inema yawe iduhaze. Turagukomeye amashyi,
aho turi gutsindwa kubera intege nke zacu tubyure kubera ububasha bwawe, aho turi gutsindwa kubera amagara make yacu duteturure kubera impuhwe zawe, aho turi gutsindwa kubera ukutamenya kwacu duhe mutima wo mweranda. Uyu munsi turasa impanuka, uyu munsi turasa agahinda, uyu munsi turasa imibabaro, uyu munsi turasa uruhombo, uyu munsi turasa agashinyaguro k'isi, uyu munsi turase gutuka vuba, uyu munsi turase nyagora ku ngoma, turase mwami w'abami, turase mushobora byose, turase buri kintu kimwe cyose cyo duteza akavuyo mu buzima bwacu. Mukama wagirira neza twebwe ubwoko bwawe, mukama wateturura twebwe abana bawe, mukama buranira twebwe ibitazi byawe, mukama twishyuritse, mukama turenganure, natwe ubwacu turirenganuye, turambaje amaraso meza ya Yesu Kristo ngo adutwikire, adukure kw'ibyaha, adukure kw'ibyago, adukure kw'imivumo, adukure kwa karande kabi gakomoka mu byaha basogokuru bakoze, mugene babanze batongereye batekereye, ibyo se turabyase. Ndasago zaciwe ku mubiri wacu n'ibyo batongere ko turabihinyurishije ijambo ryawe. Uyu munsi turi abana bawe, turase kuzempera no kuzebatsema. Uyu munsi turi abana bawe, turase gusuzugurika, turase gutsindwa. Mukama twebwe nyine twitsindiye imbere yawe mu gusaba ikigwa ku bicumuro byacu. Mukama Yesu uganze mu buzima bwacu uyu munsi, yewe Yesu tuyobore, yewe Yesu dukomeze, yewe Yesu turinde, yewe Yesu tugwanire, yewe Yesu tuburanire, yewe Yesu tugirire ikigongo dufukafuke, ntututererane n'intege nke zacu. Duhe umutima wo mweranda kugira ngo uyu munsi twabe ibyamwa kandi ibyamwa byiza, ingomana mutima mweranda duhembure dukomere. Niho tugiye kuvuga ko tuzogumya inzira zacu kugira ngo nitwigere ducumura kubera akarimi kacu, kandi tuzoboha iminwa yacu igihe cyose tuzoba duhanganye n'ababisha, kuko tuzi ko Imana yemeye kutugwanira, yemeye kutuburanira, yemeye kuturenganura, kandi tuzokwemera kuba nk'ibiragi, tuzokwemera gucereza, tuzokwemera kwigumira hafi y'ubuhirwe ariko kugumira iruhande y'Imana kugira ngo ububabare bwacu bupunguzwe n'urukundo rwa mushobora byose. Urakoze, urakoze Mana mutima mweranda, ingo gumana natwe, bana natwe, gendana natwe, tetura ubuzima bwacu, rinda imitima yacu, bohora ugwaruka rwawe, bohora ababyeyi, bohora abagabo, bohora abagore, bohora abasore, bohora abigeme, bohora indushi, bohora ababoshe, bohora abakene, duha umugisha n'umugwiza, uduhe igikundo mu ruhanga rwacu, amavuta asa n'ay'izahabu aweza imitwe yacu. Urakoze mwami w'abami, urakoze mudahangagwa, urakoze mushobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo twemera ko tubohoje amarangamutima yacu n'uburenganzira bwacu, kandi ko tugiye kugendera mu budahangagwa bwa mushobora byose. Amen, amen, aleluya. Igitondo ciza cy'umugisha, inema y'Imana ikomeze kugwira muri twebwe rwose, kandi uyu munsi Uwiteka kwiyereka kurinde kubabara guteturemo kuba y'ubwoko bwose, nubyemera gukiza indwara, nubyemera akurenganure. Amen.